amahoro turabakije tonge kubaramutsa mumeze neza aho muri hose nokuri turagarutse tuje kabisa bidasanzwe ariko tubaye tubipfurije ubwa mbere kumererwa neza mu bikorwa byose aho muri ko murakorera abariko muradukurikirana mu gatondo abariko badukurikirana ku mugoroba canke ku murango twayipfurije kumererwa neza. Twagarutse rero murabona ni Impano TV twagarutse kandi rero muraza kutubaza cyane mugarukanye biki mukanya mugenzi wanje turi kumwe kugira ngo dushobora gutangurana araza kubabwira hanini ibitugarukanye ga ku murongo. Sawa mukomere tuzobana nje buri kumwe namwe mana ko jewe nyene ndagarutse kandi tumaze igihe tutari kumwe ariko byari bivanye n'umwanya nakazi ariko uno munsi nibaje ko ngarutse jewe Oscar Ndayizeye mwari musanze mukurikana kuri radio Impano FM no munsi ndagarutse ku Impano TV. Sawa tuzokobera mwavyumvise neza cyane kandi nubu no muranabibona ni Impano TV. Aimable nibizi mwari muzi ku izina rya Maître Asidwi kuri radio Impano FM. Twaje rero muri Impano TV tuje tubazaniye bishasha haundi yavuze ngo isi tarago karanga ibikirondera ibirungo natwe ko tutari bwagaruke twari tugishakisha bishasha tugiye kuzobashikiriza mu gihe muzoshishikara kubandanya kubana natwe. Ndagusaba utumire mugenzawe na watumire mugenzi we ugire like subscribe hama mugenzi wawe nagira uko nyene acabwira na mugenzi wiwe mwese uko nyene tubazaniye byinshi byiza muzonezerwa muzoryoherwa amarira azohera ubumenyi buzokwiyongera n'ibindi byinshi gose cyane. Tubatumire kugumana natwe 5 kuri 5 Impano TV turi kumwe kuko twageze kubabwira Metras javuze tibwire subscribe jeme ndabwire ati nivyoroshe kabisa ibyo tubazaniye mwahora mwibaza ati none babahungu bagiye uno musire turagarutse tuje turi show mutwihanganira kabisa twaherukana muri 2020 ingwara y'impene n'intama n'inka itaraba mutwihanganire utari ko rafata aka brochette k'inka k'impene n'intama ifatira akabenzi nta ngorane ariko ikihuta coco uzobana nje kurikirana ibiganiro byacu cye kuri YouTube yacu je bandike Impano FM hariya muri YouTube uzocuzurabona ibyari byo. Hanyuma nangomba ndabona ngenda batangarize yuko kuri kamera turi kumena Ezekiel Habyarimana muramuzi wa muhinga w'ivyuma nitwigera tumusigaza inyuma kenshi niwe twamba turi kumwe muzokunda kwama mubona ibi amateka yiwe tugiye gukorana rero ku buhinga aho ibintu ibiganiro byacu bizoca ku buhinga ngorokana bumenye Facebook WhatsApp tuje no kuntuze ya kuri mihora Instagram n'ahandi ndabwire ati big up sana turagarutse rero kandi rero tugiye kuzobashikiriza bitandukanye ariko rero muri kano kanya twaje tuganira na Aimable Maître Sudi uragarutse ngaha kuri Impano TV ubuyimva gute umerewe gute ubona nibihe bishasha wazaniye abakunzi b'Impano TV. Wabivuze neza cyane ni Maître Asidwi agarutse kuri micro ya Impano TV. Mutimbega none twabazaniye iki nababwiye ibirungo byariko birarondegwa bisa n'ivyabonetse nkuko namwe muri ko murabibona. Tubafitiye ibiganiro bitandukanye bizoshitura abajene beshi cyane. Tubafitiye ibiganiro bitandukanye bizoshitura abakuze abamama abapapa. Tubafitiye ibiganiro biryoshe cyane ku barimyi kuborozi eka mu mice hafi nka yose igize ubuzima bw'igihugu. Mushishikare kugumana natwe bizogenda neza turabibijeje kuko ivyo twabateguye ni vyishi kandi bigezweho kuko natwe tugomba kujana n'igihe. Wundi yaciyavuga ati ugomba gutera imbere ubanza kuraba yisirikiraje ukaburashikayo muzobibona gumana natwe muzobona yuko natwe twageze yisirikiraje mukomere. Urakoze cyane nuva yuko bitazoba byoroshe ariko nigiki mwa marateguriye ugwaruka ko no munsi ugwaruka ku Burundi ugwaruka kazoza ko no munsi nakazoza kejo ku Burundi iwacu nijyarindi umuntu wawe usuronke icujye umufuko wose uronke amafaranga twe twavyumvise kabiri mushishike gumana natwe muzoyibona gusa ntitujana n'abanebwe tujana n'abakora. Ndumva neza ko bitazoba byoroshe niyo migambi hanini mwashize ku murongo izotuma abajene buguruka amaso bakabona aho tugeze mu iterambere ry'u Burundi uno munsi. Murakoze cyane. Hari ikintu kimwe cyambabaje cyatumye nanjye shira inguvu cyane muri byo maze kumva yuko ibice 93 kwijana by'abarundi ubuzima bwabo babeshejweho no kurima no korora.
mugiye kura muri no misi ugasanga ubuhombere byabaye bibaye akanyama ntibakirya, inka zirafunzwe, impene zirafunzwe, intama zirafunzwe, n'ingurube ngira ngo biraca ariko birigwa. Mugabo nubwo biruko nubwo byorekugwa usanga nundi akanyama kaguma gakenya. Turarima mugabo ntituramenya kurima neza. Turorora ariko ntituramenya kubikora ku buryo bugezweho. Abantu benshi ivyo byose bibiri mvuze babikora nko guca amafaranga. Dukeneye abanyamwuga rero babikora nk'umwuga, apana abaca amafaranga y'uno munsi cyangwa yejo gusa. Tugomba rero kuzokorana n'abanyamwuga, ababizi n'abatabizi nabo nyene bazobimenye. We uzopfa kugumana natwe kuri YouTube ni Impano TV. Ikibazo kimwe no munsi rero cyo kuri abakunzi bacu bariko baradukurikirana bashobora kwimvira Maître Asidwi ni inde. Maître Asidwi bamuzi kubiki. Maître Asidwi aboneka ryari ni ryari ashobora guseruka mu ivyo byose bavuze nibihe wo kwirata nk'imigambi wo waratunganije nta maformation yo bugize mumaze kugira ihugurwa nta no maze kugira amahugurwa inyuma y'ivyo ugiye kuvuga ko nako mvuge ati Maître Asidwi ninde bashobora kubibaza ati Maître Asidwi yo yarize canke Maître Asidwi ntiyize. Maître Asidwi ni ikihe gishasha azaniye abarundi cyane cyane rwaru. Maître Asidwi n'umusore avuka muri commune mu Bimbi, mu mashure afise wa kabiri wa kaminuza mu gisata c'indimi mu rurimi rw'icongereza. Hanyuma kuvyo novuga injenzaniye ugwaruka hariho byinshi fise nakoreyemwo ubushakashatsi kandi bimwe maze no kubishira mu ngiro. Sanzwe rero n'umushakashatsi mu bijanye n'ubworozi bw'inkoko, narakoze amaformation atandukanye mu bigo bitandukanye ndetse no ku mbuga zitandukanye. Ubu rero igice ndimwo nico gushira mu ngiro ivyo neza. Sanzwe narakoze n'ubuhinga mu bijanye n'ubworozi bw'inkwavu, navyo nyene tuzoza tubisangiza abazoba bemeye kujana natwe. Mu bijanye n'uburimyi sanzwe ndiko ndagerageza igiterwa c'amatunda hamwe n'igiterwa c'amabungo cyo kimwe n'irengarenga ku buryo bugezweho. Murumva neza ko bariko baradukurikirana turi kumwe n'umuhinga akomeye cyane, ariko uwo muhinga akomeye nubwo turi kumwe aho twumva ko yari mu mwidondoro w'ivyo hanini tuzomukeneramwo. Ariko rero katuduge kw'idyo n'idyo ry'ikiganiro cuno munsi. Ikiganiro cuno munsi rero gihagaze kuki? Ikiganiro cuno munsi gihagaze kuco bita imico n'akaranga by'abarundi. Tuvuze imico n'akaranga by'abarundi tuba dushikombye kuvuga ikintu kabisa, ikintu nibaza neza yuko ari ikintu urumva bavuze akaranga mu bisanzwe uriko rakumviriza n'ikintu umuntu adashobora gutakaza, n'ikintu mvukanwa, n'ikintu basokokuru bacu bakuranye. Aimable nawe waruzi neza yuko intumbero y'ikiganiro ari ikinyene akaranga ku Burundi. Mbega akaranga bavuze akaranga wewe nk'umurundi ukumva gute? Mbega akaranga siko gashobora no gutuma tuza kumenya nibikorwa abakera bakora, imyuga bakoreramo yari meze gute? Mbega hariho kubaza ibiki n'ibindi ngira nivyo giye kudusigurira. Wewe bavuze muri make akaranga wumva iki uri karatumviriza atari ngaha mu Burundi wo musigura ko akaranga ari iki? Murakoze neza cyane, ubivuze neza. Akaranga tubanje gusigura neza akaranga icari cyo. Akaranga ni ikintu kiranga umuntu cyangwa ikintu runaka ku buryo ubonye nk'iyi microphone hategezwa kuba ariko kwikarato yajemwo ivuga ngo ikoregwa mu gihugu kinaka. Ibiyiranga kugira uzomenye yuko iva mu gihugu runaka uzosanga kwiba. Telefone urashaka kuvuga ati iyi telefone ni Shinwa. Bavuga telefone z'Ishinwa ari ahantu uravye hariya ubisanga vyanditsemo. Niko karanga kayo. Nuvuga yuko nta wundi muntu na indi telefone yanditse ko igishi aho hantu hajanye nuko yakorewe mu Bushinwa uzo kwigera ubona kiretse yakorewe aho nyene. Tugaruke iwacu rero tuvuge ko mico n'akaranga byaranga basogokuru. Imico n'akaranga biranga abanyamumbi wacu, byaranze abanyamumbi wacu basogokuru canka karanga kuno munsi. Turahera kuri kuva mico n'akaranga byaranze basogokuru hama turavuga n'ivyo tosekaza akaranga ku Burundi. Rero ku karanga iyo tiko turiganirwa n'abavyeyi, usivye yuko abo bavyeyi bamwe batakironka umwanya wo kuganiriza abana babo.
batubwira ati akaranga karanga basokuru aho hambere, bakatubwira ivyarivyo, bakatubwira hariho akaranga mu vy'imvyino, hari imvyino z'ikirundi, nubwo woja muri Amerika, nubwo woja muri Arabia, nubwo woja mu Bushinwa, hariho abarundi bagiye akavuga ati tuvyinira ivy'ikirundi, baca bashirako kakaranga, baca bavyina ivy'ikirundi, nibaza kuvyina ibya Roza Muhandu cyangwa ngo baze kuvyina ibya Chris Brown, bo baca bavyina vya bindi nuvuga ndiko karanga kiwabo. Bavuze ati tuvugiriza ingoma, sizazindi uvugiriza mu piano cyangwa zimwe bita drum, baba bafise ingoma zibaranga ziriko ni darapo ry'igihugu cyawo, niyo bacavuga ati rero ivyo bijanye n'akaranga kabo. Nigeze kwa mwiyo misi hegeze kuzindirimbo zakunzwe cyane zabo muri Botswana, nuvuga abantu bobo uko baziririmba kose bazitamba mu muco w'iwabo, niko karanga kiwabo. Rero akaranga nuvuga ni ikintu camyeho, abizi ikirundi neza ni noki kagereranya n'itsitso. Itsitso ntirihinduka, harahinduka ibitangura imbere yaryo cyangwa inyuma, mugaryo ikaguma rijyana. Mvuga akaranga keza ni gahinduka, nubwo hoyera imyaka ingahe haje mwe twita ngo amajambere yoza mugabo akaranga kakaguma gahagarariwe, kugira ngo mu myaka iri imbere uzoza kurondera Uburundi ntazosanga Uburundi ari Amerika, ntazosanga Uburundi ari Ubufaransa. Ndayivuze uko kubera ko wocu usanga abantu bose bafashe imico n'akaranga vyo mu Bufaransa, usanga nivyo turiko turagiramwe, nivyo zuko tuguma kuri kakaranga kiwacu, naho iterambere ryoza rize mugabo twibuka kumwe kwa yanyoni yanywa amazi ivuga ati have ndabe hejuru. N'ugitambere ryoza tugume twibuka ko dutegerezwa guhagararira akaranga kacu, akaranga twasigiwe n'abasokuru. Tukiraho nyene uravuze ati akaranga tuzohava dusanga akaranga Burundi bwahindutse Amerika, bwahindutse Ubufaransa. Mbega ni ibihe byo ushobora gucoma bitosekaza akaranga k'abarundi? Urashobora gutanga uburorero ibintu bishobora gutuma akaranga k'abarundi gatosekara? Hari ibintu byinshi bishobora guhindura akaranga cyangwa imico n'imigenzo by'abarundi. Nk'akarorero urashobora kwambara, ukambara impuzu kwera wayibonye kuri televiziyo, umuganda yambaye akabegwa cyangwa yibonye ahandi akabegwa, ukaca ushaka yuko ari byo tuzogumamwe, cyangwa kubera ko uzi kuvuga neza ururimi rw'igifaransa cyangwa rw'ikilatini cyangwa igiheburayo, ukaca ushaka yuko umuntu wese muhuye na sogokuru hariya na nyokuru hariya ayi kwacu ugomba kumubwira igiheburayo, nawe ntacyazi bihari igihe muca mwankana, kuko hari igihe yibaze yuko uri kuranamutuka kandi nta nicemeza yuko utaburi kuramutuka. Muga rero ibyo rero birashobora gutosekaza akaranga. Ntitwavyase birashobora kugufasha mu gihe gikenewe, mugabo tureke kubimbohe yavyo. Ibintu byinshi biza bivuye hanze turakwiye kubikoresha, mugabo ntitube imbohe yavyo. Nyimba haje amasani y'ubwoko bushasha kandi anazimbutse, mugatumenye yuko n'inkoko nayo uyishize mwivoka ushobora kurirya uryohewe urikuye mwiyo nkoko. Ntituce tuzita cyangwa ngo tuzibagire. Turiko turiga no mu mashure, abana bacu biga iby'abazungu, nabuzukuru bazokwiga iby'abazungu, bazokurira muri ivyo nyene. Mbere uzonabirabe neza ikirundi mu mashure hafi nka yose kiri ku manota make cyane. Ivyo ngo ubukomeye bakaca bishira ku manota menshi cyane. Ryari namye numva abari mu bidoga ngo baba kwimura ikirundi ntibazi namba. Umugango mu gifaransa ngo barabitora, ngo igiswahili ngo barabitora, ngo umugabo ngo ikirundi ngo ntaco bazi. Mwe batubwiye ngo tubimure, ngo none ngo mugabo ngo tuhe vyatugoye. Rero abakwe bacu baravuga neza yuko burya ikirundi n'abantu bake bakizi. Uwanashima nabajya bacigisha, ni bake bazi ikirundi nyakirundi cyo kwitsitso. Umva aratanguye ngo donke ngo ngaha ngo itsitso ngo ni ngo vwara ngo ingene ngo bica, urumva rikaravanga, urumva ariko yigisha ikirundi. Aimable muntererano nagomara kuwe nagomara mpena bariko baratwumviriza, burya basogokuru bacu bari baciye ubwenge, wanashaka kuva imbere abazungu bataraza kuduhindura ivyimviro,
kuko mu ngoma nshaka kumva no vuga ibyo bintu byanye na colonization nsanga niko navanga n'igifaransa bataraza kuduhindura ibyimvira cyangwa ngo tubure ubwigege bwacu bw'abarundi abasogokuru bacu baraganira kandi baravugana kandi bakumvikana ari nabyo byatumye uno munsi abarundi twese tuko twigira abafaransa handi usanga n'umuntu yarafise uruko bagwirabura agashaka kuja kwiyambiza kugira ngo arondere ingene aronka urundi kuba bw'abazungu aca ahindura avuga igifaransa kandi atazopfa abaye umuzungu burya naho wokwigera umuzungu gute uzogumura umwirabure ndaguhanuye uko urankurikirana rero urashobora kuri kurankurikirana uri mu karere ukabusanzwe nanze urabona ingene nirabura je nzoguma nirabura kuko na karanga kabasogokuru rero kwasanze bamwe mu batuma karanga gatosekara biva kuri twebwe nyene iyo twiyumvira ko menga tuko turatera imbere urashobora gusanga umwana avuye ngaha akaja mu gisagara cya Bujumbura abaye mu Buyenzi agashaka kwigira umukongomani urumva yigize umuntu ava muri Kongo mu bisanzwe barava ayi mu bimbi wacu agatakaza akaranga k'ibyo twari tubayemo yisunze ko amaze iminsi mikeyi ahandi hantu rero jewe nebaza yuko umukurangiza kino kiganiro gira imana uruhaye abantu bafise ingeno mwene yizo kuko nakwe twashaka kuvuga ibifaransa twashaka kuvuga ibyongereza mugabo tuze turabe ko abo basogokuru bacu bazohera bose umuntu arapfa abantu bazohera basogokuru bahere abatamba bacu bazohera usange tutagishoboye no kuvuga ikirundi dushaka kuguma twivugira igifaransa nta kantu woha impanuro woha abariko baratwumviriza cyane ugwaruka guno munsi kuko rugenda imihingo miremire kuko twasanze hari umwana ashobora kuba se yamuvyariye Bujumbura yamukuye imwaro yamukuye mu Kayanza yakuye umukobwa mu Kayanza hama abaragiye baye Bujumbura vyariye uwo mwana ukazosanga avuga igiswahili gusa ntazosubire kumenya ikirundi girisho hanura abavyeyi igirisho hanura ugwaruka bari kuno munsi bariko baratwumviriza murakoze cyane hajya rero akaranga dukwiye kubaho nk'abarundi ntitubeho nk'abakongomani ntitubeho nk'abanyarwanda ntitubeho nk'abo muri Kenya kuko babayeho mu karanga kiwabo natwe dukwiye kubaho nk'abarundi harimo kongomani yari kararirimba ajya mu natwe muri vuga ngo profiter occasion quand il est temps nuvuga yuko twebwe abajene buno munsi n'abadukurira haracariho umwanya naho bimeze uko ntiturashika kure aho tutogaruka twohamagarira abadukurira nibagerageze kutwegera ubu uye aho abantu bahora bateramira kuziko bisa nibitagishoboka nibagerageze barondera uwundi mwanya abavyeyi bicane natwe gwaruka n'abadukurira basokuru bakihari nabo nyene bagerageze batwegere natwe bw'ubwacu tubiyegereze baze baratuyagira batubwira ingene kera vyari bimeze batubwira ingene kera vyagenda ingene bari babayeho ingene vyagaragara neza yuko arabarundi natwe niba bitubwira tuzoyibwira abana bacu babibwira abana babo nabo nyene bagende barabihanahana muri ubwo buryo nace cyane ibigo byo gukomeza akaranga bikwiye ahubwo gukomera bikaba byinshi tukamatubona za mpuzu z'ibiti tukamatubona za nkinzo tukamatubona za mangu tukamatubibona twavuga ati ntituvyige mu ishuri gusa ariko tuze twagira nahantu tuza turabisanga tuze turabibona ibihete n'ibindi byinshi byaho hambere tuguma tuyibona byo tunezera gose cyane yego hakabaho naho novuga ibibanza ivyo bintu byobonekamwo vyoroshe ntiwumve ati ndi Bujumbura ati bwanda yibone urinda kuja ingozo ya niba bikwize hafi nko mu ntara nka zose ku buryo umuntu wese mu ntara arimwo mu ikomina arimwo ashobora kumenya akaranga k'igihugu ciwe kahise n'ibindi vyinshi biranga igihugu ciwe bitagoranye kugira ngo tuzogume twese biri ku mutima wacu tugume tubizirikana murakoze cyane rero bakunze murakurikirana bino biganiro kino kiganiro cyacu twariko tubashikiriza kuri mikoro ya mbere urabona ko yari jewe ndayize Oscar twari kumwe na Maître Asidwi umugenzi wanje nkunda cyane dukoranye imyaka myinshi none muhungu kabisa muzomubona amateka yiwe murumva ko twabajije ibibazo hanyuma turakuraho turinjira mu idonire ry'iganiro ariko vuba tubazana ibintu byinshi tuzoganira ibitandukanye ibiganiro bijanye n'ubuhinga bwa none tuzoganira ku biganiro bijanye n'uburimyi n'ubworozi nk'uko yabivuze dushiremwo amafilime tuzoshiramwo ibyo bita amakomedi turafise abakomediye benshi muzobabona hari gihe mubibaza ati none umunsi bazanye ibiganiro bagomba bakore nk'abari yarushaho ya tubazana ibintu kabisa we niwakurikirana kuno murongo uzotahura neza yuko abarundi dushoboye
ibyo dushoboye rero tugiye kubibereka abakunzi mukuru ngo kudukurikirana tuzobibanira muri ko muragira abone nutagira abone nuzobona ibiganiro byacu tuzokina amaseri twimije gukina amaseri aho tuzogira ama episode kuva kuri rimwe kubandanya kugera ku nshuro tutashimye kuvugira ngaha kuko ariko tuzobananya urukurikirana twashimiye rero mwese muri ko muradukurikirana tuzoba dusubira bye bye